hari M23 bagishika ku mupaka wa Kobero ibitabo by'inzira byaciye bifatwa atansiguro itanzwe nk'uko amakuru ava mu bajejwe abinjira n'abasohoka abimenyesha. Bamwe mu ngenzi basubijwe inyuma abandi nabo bakabacugaranywa hikobero badashobora kwinjira canke gusubira inyuma. Ingenzi zo zimenyesha ko ingingo ziriko zikoreshwa zivangura bamwe zikabacinyiza. Abanyekongo hamwe n'abandi banyamahanga bafise ibitabo by'inzira bitewe ko ikidodo n'umuhari M23 barabareka bakabandanya binjira mu Burundi atakibazo. Abarundi bonyene nibo bankigwa. Ico kigatangaza bamwe mu Barundi nabo nyene baba bafise ibitabo birimwo ico kidodo ariko baciye ku mupaka binjira atangorane. Naho biruko amakuru ava mu begereye ubutegetsi abajejwe iperereza ry'u Burundi ngo bo babikeka ko abafise ikidodo cyatewe na M23 bakorana na Rede Tabara. Ibyo byose ngo bikaba bituruka no kucuka kibi gisanzwe kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Uburundi bukaba bwagiriza u Rwanda gufasha M23 ndetse bukaba bunavuga ko u Rwanda ruriko ruritegurira gutera Uburundi ngo rukoresheje Rede Tabara. Ni mu gihe u Rwanda rwo gwamye ruhakana ko rudakorana na Rede Tabara nayo ikaba yamenyesheje ko idafashwa n'umunyamahanga n'umwe uretse abarundi bo batahura impamvu Rede Tabara yafashe ibigwanisho. Abo Barundi rero bariko bugaranirwa ku mupaka wa Kobero bagirizwa bamwe atacemeza ko bafitaniye imigenderanire na Rede Tabara, abandi nabo ngo bafise amakuru nyayo ajanye n'ibikorwa by'abasirikare b'Abarundi bari ku butaka bw'igihugu ca Kongo gufashanya n'igisirikare ca Kongo kugwanya M23 hamwe na Rede Tabara. Abanyagihugu batabariza abo Barundi bariko bugaranirwa ku mupaka wa Kobero bavuga ko leta ikomoka muri CNDD-FDD ngwiramutse ishatse guhagarika ibikorwa bya Rede Tabara ngo yari ikwiye kwicarana nayo mu biganiro umuti ukaboneka ngo nayo ahandi iyo Rede Tabara ngo yakomeye iyo leta irorera n'ubu ngo ntizoyibuza kubandanya iharanira icyo iharanira ngo nuko icuragije abanyagihugu ku mipaka. Paviyo y'icenda mu kigo ca kaminuza y'u Burundi ku Mutanga ikoregwamwo amarorerwa bibandanya gushikirizwa na bamwe mu biga no mu baciye vuba muri ico kigo. Abadakubitiwe muri iyo paviyo bafatwa ku ngufu n'imbonerakure ziba muri yo. Ivyo bikaba bishikirijwe inyuma y'ibiherutse gushikira umumenyesha makuru Willy Kwizera akorera radio Bonesha FM yakubaguriwe muri kimwe mu cumba kiri muri iyo paviyo. Akamaramaza ngo nuko n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bushigikiye iyo nyifato igayitse imbonerakure. Bamwe mu bize muri kaminuza y'u Burundi basaba abarundi bose guhaguruka bikure ko intwaro yamaze kwica igihugu ihereye ku mutwe ngo ari wo kaminuza y'igihugu. Iyi nkuru ni Aline Munezero ayidushikiriza. Bamwe mu baherutse guheza amashuri ya kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo kumutanga hamwe n'abagihari bamenyesha ko amabi akorerwa muri paviyo y'icenda aho kumutanga ari menshi cane. Iyo paviyo ngo isanzwe ifise ivyumba bibiri biberamwo amarorerwa, kimwe ni gikoreramwo ubuserukizi bw'abanyeshure kiri hasi ucinjira, ikindi cumba kiri kuri etage ikurikira gifise inimero 25 naco ngo citwa ikosorero. Abakizi bose bavuga ko ari cumba c'amahano atagira izina aho abanyeshure benshi cane bamaze gukubitirwa, abakobwa bo bakafatirwa ku nguvu. Amakuru dufise abandanya avuga ko paviyo y'icenda ihabwa abanyeshure bose, ariko mu nyuma imbonerakure zica zitanga amategeko ahindurira ivyumba abatari imbonerakure bahawe kuba muri iyo paviyo bagategekwa kuja kuba ahandi. Benshi mu baserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi be n'abarongoye imbonerakure
akaba muri iyo paviyo y'icenda. Muri iyo paviyo kandi haba na zimwe mu mbonerakure zahejeje amashure muri kaminuza zitwa ko zijejwe umutekano. Ni mu gihe ikigo ca kaminuza co ku Mutanga gisanzwe kirimwo ikirindiro c'abapolisi bajejwe umutekano. Ico kikaba kinatangaza abatari bake bumva ko imbonerakure zishinzwe umutekano muri kaminuza hakaba n'abapolisi babihemberwa nabo nyene bakora ico gikorwa. Abarongoye kaminuza y'u Burundi baratungwa agatoke ko bashigikiye ivyo bikorwa bigayitse vy'imbonerakure ziga muri kaminuza. Ubwa mbere ngo bazitera impigi mu kuziha ivyumba muri iyo paviyo y'icenda kuko ngo baba bazi neza intumbero yo kuzikoraniriza muri yo, ngo nabo bashizemwo batari muri zo ngo baba babikoze kugira bizimagize ntibishoke biboneka ko ari indongozi za kaminuza zabikoze. Ikimenyetso kigira kabiri cerekana ko abategetsi ba kaminuza bashigikiye ivyo bikorwa ni ukwanka kugira amatohoza ku vyashikiye umumenyeshamakuru Wiri Kwizera wa Radio Bonesha FM kwa 28 ndamukiza umwaka wa 2025 amategeko ya kaminuza y'u Burundi yakurikizwe ndetse n'ubutungane bukore. Bamwe mu bize muri kaminuza y'u Burundi basaba abarundi bose guhaguruka bikure ko intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD imaze kwica igihugu ihereye ku mutwe ugizwe n'abiga muri kaminuza y'igihugu. Abarundi babandanya guhohoterwa n'imbonerakure, ubutungane nabwo bukisamaza, izo mbonerakure ntizihanu. Urunani Burundi bwa bose rukaba rwiyamiriza amabi ariko akorerwa abanywanyi babwo. Kefa Nibizi avugira urwo runani atanga akarorero k'umunywanyi w'urwo runani aheruka gukomeretswa hakoreshejwe umupanga hamwe n'abandi bapfunzwe bazira kuba bafise udupapuro twerekana ibimenyetso vy'urwo runani. Uwakomerekeje umunywanyi w'urunani Burundi bwa bose, igipolisi ngo cagiye kumufata gifise umutahe, ariko ngo vyaranse ko kimufata kuko bagenzi we baciye bamukingira baranka yuko afatwa. Ejo ku munsi wa kabiri naho umwe mu barongoye urunani Burundi bwa bose ku musozi wa Musanga muri komine n'intara ya Makamba yarafashwe n'umugwi w'imbonerakure zimujana mu gipolisi i Makamba. Asaba ubutungane gukora akazi kabwo mu guhasha abo bakomeretsa abanywanyi b'urunani Burundi bwa bose. Abapfunzwe bakarekugwa kuko hari n'abagenda bafise imyambaro ivuga imigambwe yabo ariko ataco babagira. Kugira ikimenyetso c'umugambwe canke c'urunani ngo nta caha kirimo. Mu runani Burundi bwa bose turiyamiriza ibikorwa vy'agatotezo hamwe n'akarenganyo turiko turakorerwa, aho mu ndwi iheze hariho umunywanyi wacu yakomerekejwe igipanga n'imbonerakure, hanyuma abajejwe ubutungane igipolisi bagiye kumufata bafise umutahe biranka yuko bamufata kubera bagenzi we baciye bahaguruka baranka yuko afatwa. Ariko muri ico gihe nyene ku munsi w'ejo umwe marongoye urunani ku musozi wa Musanga muri komine ya Makamba yarafashwe n'umugwi w'imbonerakure bamujana mu gipolisi i Makamba. Muri uwo mwanya nyene ubutwara zone Kabuye yo muri yo komine nyene no nyene bari bamufashe. Aho hose abo nta kindi bagirizwa ngo nuko bafise udupapuro werekana ibimenyetso ziri urunani, kumbure naho usanga bariko barabiganira na bagenzi babo. Rero twebwe ico dusaba nuko ubutungane bwokora akazi kabwo neza ugahasha cane cane uwo yakomerekeje umunywanyi wacu, hanyuma bukarekura izo nzirakarengane kuko hariho n'abagenda bafise imyambaro ivuga imigambwe ntaco turabona baba. Noneho kugira ikimenyetso c'umugambwe cacu c'urunani nta na rimwe zoheza ngo vyitwe icaha. Ni Kefa Nibizi avugira urunani Burundi bwa bose, ijwi ryiwe turikesha iradiyo Isanganiro. Ivyuko abarungikirwa imitahe yo guhagarikwa kuko batitaba ubutungane kandi bakoreye ikiba abanyagihugu bitwaje ko ari imbonerakure canke abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ntibahagarikwe n'igipolisi ntibiri i Makamba gusa, biri mu gihugu cose.
igipolisi abajejwe ubutungane hamwe n'abajejwe intwaro bose barakorana mu gukingira ikibaba izo nkozi z'ikibi ngo kuko bazihanye ngo boba basenyuye umugambwe CNDD FDD nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu. Abanyagihugu bakabona ko umugambwe utegeka ugashigikira ibibi byose bibaho udakwiye kubandanya urongora igihugu. Kera mu Burundi umwami mu kwima ngo hariho uwo bashuhurira kwinka kuri Mucece na Nyavyamo, imbere yakagenda naho hariho umuryango w'abahanza baniga bagashira imbere y'ingoro. Uyu munsi ubikoze ngo womenga no guhungabanya agateka kazina muntu, kandi ico gihe vyakogwa abanyamuryango ngo nibo batanganwa kugira babe abakandida. Umuryango waronse umuntu yicwa kubera ico ngo ukaba umuryango wishimye kandi ubona ko waterereye mu gukomeza ihanga ry'u Burundi. Ivyo nivyo Dr. Manirambona Jean Bosco, umwe mu bakomiseri ndwi b'umugwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi baherutse gutorwa n'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 5 Rusama 2025, atanga ko akarorero ko biri mu bibereye ihanga ry'u Burundi bivanye n'ibibazo vyaryo bikavana n'ivyo rishaka gushikako. Uwo mukomiseri akaba ari vyo agiye kuganiriza abarundi bishigikirwe bamutege abiri. Mwana Jean Bosco ni anthropologie nicigwa ciga umuntu mu bisata vyose kigashingira ku mico n'imigenzo. Hanyuma rero nanonosoye amateka shingiro ya kino gihugu. Agateka kazina muntu droit mu kilatini ni directum, bisigura ikintu kiri juste, ikintu kibereye. Ikintu kibereye rero ntikibera kuri bose, bivana n'imbono n'inshingano ya kirahanga. Ihanga ryose bivanye n'ibibazo ryaryo, bivanye n'icyo rikeneye gushikako, rirashinga inzira ibereye. Rero barakunda kuba ikibazo. Aka gateka kazina muntu ko turakurikiza katanguye mu mwaka w'1776 n'uwitwa Mason w'umunyamerika muri leta ya Virginia, hanyuma bisubirwa mu Bufaransa igihe muri siècle des Lumières. Rero bashinze agateka gahuye n'imbono yabo, gahuye n'ibibazo bafise, bagaca banakwiyonzira ari inzira izotuma batorera ikibazo inyishu ikibazo cabo. Twebwe rero nk'abarundi basogokuru barize barabona inzira ibereye yo kugira ngo ihanga ry'u Burundi rikomere, barashinga amateka. Hanyuma rero haza ingoma iganje yindi, iyo ni colonisation. Baraheza byinshi barabisambura, batwereka yuko ibyacu ataco bimaze. Rero ico nzofasha ubwa mbere ni kumenya umutima w'u Burundi, kumenya amateka shingiro y'u Burundi. Hanyuma nkafasha mu kuganira no mu kwereka abantu babona ko ivyabo ari zo n'ibije imbere, tukabereka ivyacu. Rero muri CNDH nzofasha mu kumenya amateka shingiro kino gihugu, hanyuma twongere tubwire abo dukorana ko agateka kazina muntu kavana n'iyo umuntu aja n'imbono ihanga, ni kuvuga na nation rishaka gushika. Hanyuma tugenda tukubana nk'akaro ku ntwaro ya Cami. Umwami mu kwima hari uwo bashorera kwinka kuri Mucece na Nyavyamo, hanyuma imbere akagenda hari umuryango w'abahanza bashira baniga bagashira mu muzeye imbere y'ingoro. No munsi umenga ko ari guhunganya agateka kazina muntu. Mugabe ico gihe abo mu muryango nibo batanganwa kugira babakandida. Hanyuma umuryango waronse uwo muntu akaba umuryango wishimye kandi ubona ko watereye mu gukomeza rino hanga rya kino gihugu. Abanyagihugu bumvise ivyo bintu bavuga ko ari vumwe mu gihugu c'u Burundi, ngo kumva abagize umugwi witwa ko ujejwe agateka kazina muntu mu gihugu
baza bashigikira ubwicanyi bwirirwa burakorwa n'abategetsi ngo baba bariko barakomeza ihanga ry'u Burundi. Ku bw'abo banyagihugu naho bagaya ayo majambo baragaruka bakavuga ko ari insiguro y'ivyo leta ikomoka muri CNDD-FDD yirirwa irakora, aho ituma abakozi bayo kwica no kunyuruza abanyagihugu hakabura inkurikizi. Basaba abarundi gutahura impamvu abanyagihugu birirwa baricega ubusa ngo ni ugutsimbataza ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo na kera vyarakorwa mu Burundi, baheze bahaguruke bikure ko iyo ntwaro ifise umugambi wo kwica abarundi. Umuntu akumva runaka n'imbonera kure canke n'umunywanyi wa CNDD-FDD yishe umuntu nta nkurikizi, kumbe baba bariko baratanguranwa kugira ngo babone ubufise akamaro nk'uko vyaba ku muryango w'abahanzi. Abarundi rero nitwumve kandi tunyogwe, ntihagire izo nsiguro dusubira kurondera, tukaba rero tukirindiriye gutwarwa n'intwaro nk'iyo irimwo ivyiyumviro nk'ivyo. Twitegure ko tuzobandanya twicwa kamwe kamwe, ariko nizere ko Barundi ivyo bintu tutobisabira. Abarundi twararamvye ntitwari bwabone iryo n'ipfumwe mu gihugu, kumva abagize umugwi witwa kujejwe gukurikirana ivy'agateka kazina muntu mu gihugu cacu bashira imbere ibintu vyo kwica abanyagihugu, vyo kwica abantu ngo ni ivyo gukomeza ihanga ry'u Burundi. Nivumwe ariko biragaruka bikatwibutsa amabi amagorwa tubonye kuri no ntwari ya CNDD-FDD, aho abanyagihugu baguma bicwa umunsi ku wundi, abandi bakanyuruzwa bakaburirwa irengero. Kumbe baba bariko barakurikiza uwo mugenzo wo kuvuga ngo ni ugukomeza ubutegetsi bwabo mu kunyuruza abantu bakabica, mu kwica abantu no gukomeza ubutegetsi bwabo no gukomeza ihanga ry'u Burundi. Niko babibona. Twahora twiyumvira twebwe abanyagihugu ati kubera ko ubutegetsi buguma bwica abantu bagasemerera ntibuhagarike ubwicanyi, kumbe ni kubera bishizemo yuko ariho bariko barakomeza ubutegetsi bwabo. Uyu n'umuvumo hama bagaca bavuga ko bashize Imana imbere, bakaja kutaya aya maboko bayivyinira ngo bakoze neza. Abarundi rero nitwumve ivyo twahora twibaza, kubera iki ubutegetsi buguma bwica ntibuhagarike, abantu bakoma induru, bukica amatwi, bukanka kugira ico buvuze ko ari abantu bariko baricwa ngo bwiyamirize ubwo bwicanyi. Bamwe mbere bakavyita yuko ari ibigirwamana bahereza ayo maraso ari bimazi bariko baratanga. Murumva rero bimwe vy'ibimazi abantu babivuga n'ivyo, murumva ko n'abari muri bo batowe ngo bajeje gukurikirana ivy'agateka kazina muntu